Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bubicishije mu gisata cabwo kijejwe ivyo gutahukana impunzi no gusubiza mu zabo abaziteshejwe barakiriye umugwi w'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania bagera kuri 15 n'abana babo bagera kuri 3 aje baherekejwe n'umugwi ujejwe ivy'impunzi mu gihugu ca Tanzania. Abo barundi bari bahungiye mu gihugu ca Tanzania nabo bazoheze baje guhimiriza bene wabo bakiri mu buhungiro mu mahanga ngo batahe mu gihugu cabo c'amavukiro. Akaba ari ivyo bise come and see, go and tell mu rurimi rw'icongereza. Bakaba bazananye ku rubibe Burundi buhana na Tanzania imugina muri komine Mabanda y'intara ya Makamba. Uwurongoye igisata kijejwe ivyo gutahukana impunzi no gusubiza mu zabo abaziteshejwe yaratubwiye ibijanye n'ubwo rugendo. Igikorwa cy'uyu munsi ni igikorwa mu rurimi rw'icongereza bita go and see, mu nyuma hazoca ikindi bita come and tell. Mu Kirundi novuga nti ni igikorwa gitunganywa n'abahunze baje kuraba mu gihugu bahungiyemwo uko hameze kugira bazoheze bafata ingingo yo guhunguka. Iyo ngingo bafata rero baca baja kuyisabikanya n'abandi baherekejwe nabo muri ico gihugu bahunze bavamwo kugira ngo baje mu makambi y'impunzi basigure umugambi wo guhunguka ko bikenewe, kuko haba haraje imboneza zabo canke intumwa zabo zikibonera ko byose bitunganijwe mu gihugu kugira bahunguke. Iyi ngingo rero ni ingingo yavuye mu nama nyabutatu yabereye mu gihugu ca Tanzania i Dar es Salaam ku igenekerezo rya 14 gushika ku 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka. Ico gihe twagize inama turabona ko ibitigiri by'abarundi bahunguka bava muri Tanzania baguma bagenda bagabanuka cyane. Twavuye ku bantu 700 kuri konvwa tugira kandi konvwa zibiri mu ndwi, tuva ku bantu 1800 tuja ku bantu bari munsi y'ijana. Turabona ko biteye amakenga. Niho rero twavuga tuti abo bantu kugira bahunguke nibaze birabire mu gihugu ingene hameze, hanyuma bazosubira inyuma mbere baherekejwe n'abarundi nyene baje gusigura ko basanze ari vyiza, basanze byose bitunganijwe kugira bahunguke. Nico rero kibazanye. Haje intumwa z'abantu bahunze bari mu makambi ya Nduta na Mutendere, haje abantu 15 harimo n'abana 3, murumva bose baca ba 18 baherekejwe na leta ya Tanzania, bamwe bo muri leta ya Tanzania hamwe nabo mushiramwe mpuzamakungu hasere musanzwe muziko arigereje gutahukana impunzi. Ubu rero turabakiriye ngaha ku rubibe igihugu cy'u Burundi gihana na Tanzania ngaha imugina, duca tubajana mu gisagara ca Makamba aho baza kurara, aho turaza kubasigurira uko igihugu cifashe. Mbere hariho n'abahungutse bamwe basanzwe bahari kugira baze kubakira nabo basigurira uko igihugu cifashe, babasigurire mbere n'ibikorwa bimwe bikorwa mbere ndetse n'abahungutse bija mu ntumbero kwiteza imbere, babone yuko ubuzima ngaha nahone bumeze neza kandi bisumba kure niyo ivyo kuba mu makambi y'impunzi. Inyuma y'ico gikorwa bazoca baheza bagende mu makomini wabo, ku mitumbi wabo, mu mihana, babone uko bahasize, babone ingene hateye imbere. Hanyuma na kuwa gatatu bagumeyo no kuwa kane, kuwa gatanu rero bace baheza batuyagire uko babibonye nuko biyumva, batubwire ko hari gifashi cyo tuma badahunguka. Nitwasanga gihari duheze tugikorereko, nitwasanga atagihari duheze tubabwire tutigenda rero musasagaza iyo nkuru nziza mu makambi yose, mbere na twebwe tuzoja kubafasha tugiye abarundi kihunguka, nta kintu na kimwe kibuza ko muhunguka, mwaravyiboneye. Intumbero y'urwo rugendo rero niyo.
twaraganiriye kandi n'uwaraherutse guhunguka aratubwira ingene bakiriye ubwo rugendo rw'uwo mugwi w'abarundi bahungiye muri Tanzania baje kuraba bene wabo bahungutse ingene babayeho mu gihugu cabo c'amavukiro, akaba yarabateye n'intege ngo nabo baze bifatikanye n'abandi mu iterambere ry'igihugu cabo. Nkaba nanje ndi umurundi, nkaba mbere ndi umwe mu barundi baheruka guhunguka mu mwaka uheze, hanyuma tugeze hano tukaba twaciye twifatikanya n'abandi mu rugamba rw'iterambere, tumaze kubona ko igihugu ari nyabagendwa. Rero uwo mugambi twawakiriye neza cyane kugira ngo bavyibonere, kuko natwe turi mu mahanga twumva majambo menshi ti hari igihugu maraba mwati ni nyabagendwa, abandi si nyabagendwa, bandi bakavuga bati mwiterambere Burundi buri nyuma canke nta migambi. Ariko rero tumaze gushika twaje twebwe tuvuga duti reka tuvyirabire duca tuguma hano. Abo nabo rero twumvise ko baronse ako karyo ko gushika kuri tere bakavyibonera, twumva ari vyiza cyane, ahubwo vyoba kenshi twabishimye cyane gose. Bwa mbere twobatera kamo ko boza bakifatikanya n'abandi barundi bene wacu twese hamwe kugira ngo tugwanire hamwe urugamba rw'iterambere. Kandi urabona Uburundi buri ku ntambwe idasanzwe mu muvuduko w'iterambere. Rero turabatera kamo ko boza, ko natwe tumaze gushika mu gihugu tumaze kuharangurira ibitari bike kandi bigenda neza, ndetse hari nabo usanga arabasangwa turiko turabasiga mu iterambere, mbere n'abandi tukanabakebura. Rero abarundi bosanga barasizwe bibaza ngo igihugu sinyabagendwa, mu gihe kandi igihugu kimeze neza cyane gitekanye. Twebwe ahanini turashimira leta y'u Burundi kuntu yatwitayeho kuva gushika n'ubu, ndetse ikabiri kwiranashishikara yitaho bene wacu basigaye inyuma, barundi bagenzacu. Rero kamo twobatera nuko bwa mbere boshira amakenga bakamenya yuko igihugu gitekanye kimeze neza, kandi bakamenya ko turi mu muvuduko udasanzwe w'iterambere. Tubahaye ikaze rero baze bifatanye natwe. Abo bari baje kuraba ingene bene wabo bahungutse babayeho mu gihugu baciye bajanwa igitara muri komine Mabanda, ahasanzwe hashikira bahungutse. Imbere yuko bajanwa mu mihana bahunze bavamwo, barabasiguriye ingene abahungutse bakigwa, bagapimwa ingwara ya corona, bagafungurirwa, bagaheza mu nyuma bakabaha inzamuzi izo bamaze iminsi mu gihe bataba bareza imirima yabo. Bavuye ahigitara baciye bajanwa kwakirirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Umwe mu bahungutse amaze igihe mu Burundi yarabashingiye intahe ukuntu abayeho n'ingene abasangwa hamwe n'abahungutse bakorera hamwe imigambi yo kwiteza imbere mu makoperative. Bene wacu b'impunzi turabaye ikaze, ntimurahunguka muracitwa impunzi n'ubu, ariko turabaye ikaze muri iki gikorwa mwajemwo, igikorwa gisanzwe ari igikorwa cy'igihugu, ari igikorwa kizwi kija mu ntumbero yo kubafasha kugira ngo muzofata ingingo imbere yo guhunguka nk'uko twabivuze. Igihe twariko turakora inama nyabutatu mu gihugu ca Tanzania, twarumvikanye kwa ruhande rw'u Burundi, kwa ruhande rwa Tanzania, kwa ruhande rw'ishiramwe mpuzamakungu hase, twarumvikanye ko hakwiye kuba inama, urugendo shuri cyangwa urugendo rwo kwirabira koko ingene mu Burundi hifashe, kuko ari igihugu cyanyu, ari igihugu mwahunze muvamo. Mwebwe nyene mwiyizire murabe uko byifashe mu gihugu, kugira ngo nimwasubira inyuma muzotegekanye umunsi wo kuja gubara inkuru y'ivyo mwabonye, mbere na twebwe bishobotse tukaza tukabafasha kugira muvuge muti bwa bundi twasanze mu gihugu cyacu cy'u Burundi byifashe uko. Ku ruhande rw'umutekano twasanze byifashe uko, ku ruhande rw'iterambere twasanze byifashe uko, ku ruhande rw'imibano twasanze byifashe uko. Byose
mubivuga ari naco gituma mwebwe ko mwaje muserukira abandi abantu 18 si baki mwatowe mwizigiwe cyane muzogende mushikirize ko kuko byabiyobo mwabibonye atakurya umuntu kuko muzovyibonera mubashikirize bene wanyu gutyo mufata ingingo ibereye yo guhunguka. Twashimye uyu munsi kubakirira ngaha kugira mbere dutumire n'abahungutse imbere yanyu kugira abashobora kumenyana baramukanye n'abatamenyanye baramukanye kuko abarundi twese turi bamwe kandi bazobafashe kubashingira intahe. Umwe mu barundi baheruka guhunguka twebwe tukiri hanze y'igihugu abarundi baratubwira ngo ti Burundi sinyabagendwa ariko mwebwe mwironkeye aka karyo keza amahirwe yo kuza kuraba igihugu ingene kimeze imbere yuko mufata ingingo yo guhunguka. Twebwe rero vyaratuzazanira ntitwaronse akaryo nkaka ariko kandi turateba turafata ingingo ati dutegerezwa gutaha tuvyirabire ivyo bivugwa ko ari vyo nuko atari vyo. Hari gihe twataha dufise ubwoba mugabo tugeze ino tugasanga uko ibintu twabibwirwa siko bimeze. Jewe rero nshitse mu gihugu cy'u Burundi batwakiriye neza, ibi bababwiye si nkuru, baratwakiriye, twarapimwe covid, twarahawe icyo bita pakero tour, imfungurwa zishobora kudufasha amezi 3 dufungura neza, baradutekereye n'agatike karimwe n'amafaranga ashobora kudufasha mu ntango mu gutangura ubuzima. Ayo mafaranga bayadushiriye mu gatelefone, ako gatelefone n'ubu ndagafise. Narujya rupapuro ruranga umurundi ahungutse muzohabwa ndarufise si nkuru. Hanyuma rero ikibazo twasanze benshi baguma bavuga ati none akazi kava imbere yuko turima imirima yacu kera tuzobaho gute ko muri ayo mezi 3 tuzoba tutareza izinja nizahera tuzobaho gute. Twaciye twihuta tuja hamwe twebwe tukiri mu gihangari nka hariya baberetse muzoshikira, twavuye aho tumaze kwiyumvira dushiraho koperative, duca tuyita koperative Habone. Niyo ubu mupira mubona nambaye murawubona, uwo mupira ni koperative twiyumviye tukirihe hariya mu gihangari dutashe turindiriye kuko twe twamara iminsi 7 turindiriye tubone ko babone ko dufise corona canke dukomeye. Murabona ko wanditse kwinyuma abahungutse n'abasangwa twese ku kivi. Duca tuja hamwe n'abarundi dusanze hari iwacu, duca dutangura kwiyumvira gukorera hamwe imigambi y'iterambere. Icambere twaciye duhera ko twiyumviriye korora, twaciye dushira hamwe ibihumbi 55 tugaca tubigura imyagazi y'ingurube. Ubu turiko turavugana twebwe dufise ingurube zirenga 500 kuri territoire y'u Burundi muri koperative yacu y'abarundi bahungutse n'abasangwa. Kandi twari yumviriye ati hamwe twokorora twenyene tugatera imbere, hari gihe bazovuga ngo ni imfashanyo twahawe canke ngo ni vy'abahungutse, duca tuja hamwe biragenda neza. Ajya mahera turonse duca dutangura kuyakoresha hageze muci. Je nari nahungutse mu kwa mbere, hageze mu kwezi kwa 5 twaciye tuja hamwe duca dukota ahantu dutangura kuza turafyatura amatafari. Twarafyatura amatafari ku bwinshi, no kuvuga tuyafyatuye amatafari 200, ifuru twayifyatu twaca tuyituriza inkwi ziciye 1,200,000. Tuguranije ayo mahera iyo furu tugaca tuyidandaza 1,11,000,000. Rumva yuko amahera yaca yinjira aboneka, tugaca dusubizayo ya mahera, inyungu tugaca dukuramwo 5,000,000 tugaca tuzishira ngaho zizogura inkwi ziturira yandi matafari.
turabandanya abahungutse baguma baza tubakira tukabinjiza muri koperative. Aho rero si ukuvuga ngo koperative ikorera aho mbaye gusa, ikorera mu Burundi bwose. Batashe namwebwe mutashe uzoca ubaza ati muzova aha twabahaye n'inomero zanje, kugira ngo umuntu aje azoca turondera natwe tumushire muri koperative. Umuntu ntiyirirwa ariruka ngo singira akazi singira ico nkora, tumwereke ingene abandi babayeho mu Burundi. Nagira ndabemerere neza yuko mu Burundi ntaco leta idakora kwitaho umurundi ahungutse kugira bumve batekanye. Baragendeye kandi igisata ntunganyamatongo co muri komine Kayogoro, aho basiguriwe ingene ico gisata gikora n'ingene gitunganiriza abahungutse ku bijanye n'amatongo yabo mu gihe bashaka kuyandikisha. Dusigura ikijanye n'ukungene abenegihugu canke umuntu wari we wese nk'abahungutse bashobora kuza gusaba kugira ngo bandikishe itongo ryabo. Bashitse ngaha mu gisata ntunganyamatongo rero baripfuza yuko tubandika kugira ngo tuzoje kubapimira itongo ryabo. Icambere rero baherako nukuza gusaba. Iyo umuntu aje gusaba nk'ujya aba yarahungutse, turamusaba yuko ashobora kumenya abo bahana imbibe. Yashitse rero akabadondagura bose, ahejeje kuvuga ati jewe abo duhana imbibe ni banaka na banaka, rero duca tumuha ikiringo cyo kuzoja kumupimira iryo tongo ryiwe. Ikiringo rero dutanga ni ikiringo cy'ukwezi kumwe. Cyo kiringo tugitanga kugira ngo tumanze tumanike intonde ku mutumba ahava n'abandi bantu babibone yuko tuzoja kumupimira nyimba ari wo bafitaniye amatati aca bivuga. Ico kiringo kirangiye cy'ukwezi duca dushika ku itongo. Dushitse kuri iryo tongo, ikintu tugenda dusaba nuko dusaba hari abo bita abasuzumyi, abantu ndwi batogwa ku mutumba. Abo bantu ndwi haba harimwo ubuserukira musitanteri, haba harimwo abandi batatu bo mu ntwaro, mukuru w'umutumba, icegera ciwe n'uwundi akurikira, n'abandi batatu batogwa n'abenegihugu kubera ubwizigirwa bwabo kandi baba basanzwe ari imvukira zawo bahazi. Abo nibo bantu ndwi bashobora kuza gusinya ku cegeranyo citongo tuba twafasha ku mutumba. Abandi dukenera nabo bahana imbibe kugira baze kumusinyira turiko tugeze bivanye n'uwo tugeze ko kuri iryo tongo. Muri ico gihe nye nitonga baraho aca tuja imbere rero akaturongora akatwereka itongo ryiwe rica tugenda turafata ibipimo kira ku karimbi. Ico dukoresha naco mu gupima ni GPS. Iyo GPS dukoresha nukuvuga ivyo tuba dutoye ku mbibe z'iryo tongo, duhejeje duca tubizana tukabishira mu mashini ordinateur. Dushitse aha rero mu biro duca twongera tukamuha ikiringo cy'ukwezi. Ico kiringo cy'ukwezi twongera kumuha ni cyo kuraba mbega niyaba hariho uwo bahana imbibe bapfa karimbe canke uwundi yarabari bafitaniye amatati ashobore kuza kubivuga. Uko kwezi kurangiye duca tumusohorera urupapuro ndangatongo. Urwo rupapuro ndangatongo rero turusohoye duca turucisha kwa musitanteri kugira ngo acashira ko ikidodo yongere asinye, hanyuma nyenitongo ace aroswa urwo rupapuro. Rero ubwo nibwo buryo dushobora gukoresha kugira ngo umuntu ashike yaharonka urupapuro ndangatongo rwiwe, hanyuma ahejeje agaca rutwara iyo agomba nyimba ari kwiteza imbere canke yashatse kurubika muhira kugira kingira itongo. Nyuma yaho baciye baja mu ntara, mu makomine, barashika ndetse no ku mitumba bahunze bavako kugira ngo barabe bene wabo bahungutse buryo babayeho, bakaba bamazeyo iminsi 3. Muri ico gihe umugwi w'igihugu c'u Burundi n'umugwi w'igihugu ca Tanzania ujejwe ivyo gutahukana impunzi no gusubiza mu zabo abaziteshejwe baciye bagendera amakomine atandukanye yo mu ntara ya Makamba kugira ngo birabire ingene abahungutse n'abasangwa barangurira hamwe imigambi y'iterambere mu makoperative. Bakaba baragendeye koperative ihingura amasabuni y'Imugeni muri komine Kayogoro. Abari muri koperative iri mu Mabanda isanzwe irimwo abakora imodoka, abashona n'abakora ibyo gusudira.
barongeye kandi baragendera n'abahungutse baba igitara muri komine Mabanda kugira ngo birabire uko babayeho. Inyuma y'imisi 3 mu rugendo, uwo mugwi w'abaserukira abandi mu bahungiye mu gihugu ca Tanzania bari baje kuraba ingene bene wabo babayeho, bamaze mu makomine bahunze bavamo, baciye baza gushikiriza uko babisanze. Barashikirije utugorane ndetse baragira nico basavye ubushikiranganji babishishije mu gisata co gutahukana impunzi no gusubiza mu zabaziteshejwe. Muri make nkuko nabivuze, bazo kijanye n'umutekano muri rusangi igihugu kimeze neza. Ariko iyo tuvuze umutekano, tuvuga umutekano kuri rusangi ku muntu canke ku bantu. Ngombye kuvuga yuko nk'ibibazo twage turavuga bijanye n'abantu bahungutse, bivanye nuko yabuze ahaba ahungutse, uko nuko buri umutekano. Tugiye kubijanye n'imibano hagati y'abahunze n'abahungutse, waho naragerageje kubaza amakuru buke bijanye n'iterambere. Hariho ivyo bemerewe abahungutse n'ibindi batemerewe. Hariho amashyirahamwe bashinze ku misozi mu ntara no ku makomine batanga miliyoni miliyoni 10 ego ku mutumba makoperative. Ayo nabo ntibemere nk'ubuhungutse hirya yejo nashobora kwemerwa kuyashikiramo kuko basanze baramaze kugirane kuyashinga. Kubijanye n'indero hariho ihinduka ritoya no vuga rihinduka bijanye naho nagiye. Kara abanyeshuri bahungutse bagashikana mu gihugu barasubizwa inyuma. Ariko ubu abo twavuganye baravuga ko iyo bavuye muri Tanzania bagashika hano barashobora gushika muri kaminuza. Ariko barambwiye ikibazo bahura naco. Muri abo twavuganye harabavuye muri Kenya, harabavuye muri Mozambique, harabavuye muri Tanzania. Programu zabo ziratandukanye. Baca bahura n'ibibazo rero kuri programu bahora mu z'icongereza bakaja muri nyigisho z'igifaransa. Baca bahura n'ibibazo byo kudatahura ivyigwa, bagasaba yuko imbere yuko botangura ishure ko bogirirwa inyigisho. Kuri kajya gafashanyo baha abahungutse ntihagije. Iyo umuntu yahunze ntaba ari kararima. Ijya mfashanyo y'amezi 3 ntacyo ifashije kubijanye n'umuryango urya muntu yahungutse. Nibongereze imfashanyo niburi nk'umwaka kuko niho itwe yaba yarimye twoshobora kuba twamaze kwera ahagira ico tumwunganiye. Ncamake kugurugendo twagize bwo kudushikana mu ntari wacu canke mu makomine no mu mitumba dusanzwe tubamwe. Turashimira Imana yo mu ijuru ko twagiye twagarutse impore kandi twese nta numwashoboye kugira ikibazo. Hanyuma kubw'igikorwa twari twisunze kitujanye kwihweza canke kumviriza. Nko ku ruhande rw'iwanje akarere nari ntumbereyemo naragerageje kuyaga n'abana b'abanyeshuri bahungutse, baragerageje kuvuga ko ku bigo biga ko bageragezwa gufatwa neza. Hanyuma nyaze hajya mu kibano abasangwa n'abashitsi imibano yabo ni myiza. Hanyuma ikindi nokongera ko sinigeze mbonaho hari abantu bashobora kuryarukana, umusangwa arashobora kwikora ku mushitsi n'umushitsi akikora ku musangwa bagafashanya mu byo bashoboye. Mu gusozera urwo rugendo, umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no gusubiza mu zabaziteshejwe yarashimiye leta ya Tanzania ku kuntu badahengeshanya kwitaho abahungiye mu gihugu cabo. Aca atumirira abo bari baje serukira abandi guhimiriza bene wabo bakiri mu makambi y'impunzi ko botaha mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro n'umutekano bisasagaye mu Burundi. Nagomba nshimire cyane leta ya Tanzania ku kuntu itigeze hingishanya kudutungira abarundi bagiye bayigana bayihungiyeko. Tanzania ni igihugu ndetse kibanye ahubwo kivukanye. Ico gituma tubashimira cyane twongera tubakengurukira. Ngiye gushimira kandi ishiramwe mpuzamakungu hasera naryo naco ridakora kugira ngo lituramire muri iki gikorwa cyo gutahukana abarundi bacu, abarundi bene wacu bahungiye mu bihugu bitandukanye. Turashimiye kandi mwebwe barundi b'impunzi muri Tanzania mwaserukiye abandi muje muri iki gikorwa c'ubutumwa bwo kuza kwirabira ingene mu gihugu vyifashe. Turabashimiye kandi ku kuntu mutubwiye uko mwasanze vyifashe. Mu byo mwavuze byose tahuyemo ikintu kimwe rudende. Tawemo ikintu kimwe rudende mwavuze ati amahoro n'umutekano n'umusesekara mu gihugu c'u Burundi. Nagomba nsaba baraba bampera amashi.
icari kuntera umutima uhagaze nuko mwari kuvuga ati nta mahoro twabonye, nta mutekano twasanze uhari. Ibindi vyose mwashikirije nta na kimwe gishobora kubura umuti hari amahoro n'umutekano. Ariko nagomba ndababwire ifadikanye na mugenzanje yaserukiye abavuye muri Tanzania, nta muntu numwe ku isi adafite ibibazo. Ibibazo mufise n'ivyo dufise natwe bizohera tugeze mu ijuru, niko Bibiri ivuga. Ikintu gihambaye kandi gikomeye mu buzima bw'umuntu n'amahoro yonyene n'umutekano. Amahoro ka umutekano shaka ucushira kwa kaburungu, ibindi vyose bizizana. Abashimiye rero ko tanu umwe yigeze avuga ngo nta mahoro ahari, nta mutekano hari. Ukuvuga iki mu byo mwashikirije byose nta kintu na kimwe cyo tuma mudahunguka. Mugaca muza bimwe mwashikiriza tukavyiga ariho muri. Hama iterambere ntirisiga inyuma n'umuntu numwe. None mwebwe muri mu buhungiro wumva iryo terambere rizobashikira gute? Mwebwe mwaserukiye impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania mu makamba atandukanye. Ikintu kimwe nagomba ndababwire conyene nuko tubakunda kandi tubiteze tubarindiriye ko muhunguka. Aha ni ikiganiro kirangiriye naho utaha. Chibare chachu